Gi wewe warabatijwe? Oya ahubwo ndi mu kubatizwa nzobatizwa dimanche itariki 26 yego. Wow. Tukukeze kuhitamwo kugera ikirenge mu ca Yesu ko na Yesu nawe yarabatijwe. Yego. Dushingira intahe gato. Niki kicatumye wiyumvira kubatizwa kiri umujene abandi bajene nkawe bamwe mwe ngo turiko turagisi ngo tugomba kubaho ubuzima bwo gutwika sinzi ko bakunda kubivuga ariko wowe ukavuga ngo je mpise mu gukurikira Kristo mu nzira y'umusaraba. Kandi n'uwo turacamushingira intahe tuvuga yuko nibitangaza byadushikiye kubona umwana yiyumviye icyumviro nk'icyo akaba ageze gasoza avuga yuko bari muzi n'isaha ko ku munsi wa Mungu nzobatizwa. Turavuga ati umunsi wa Mungu yuhe aravutubwira ati 2016 zo kwindwi umwaka nyene 2026 niho nzobatizwa. Turavuga ati Imana ihabwe icubahiro. Amina. Umaze kubatizwa ushobora guhura n'abantu baguca intege bakakubwira ati bijya bintu bagiye mukiri umwana we biva mukaza tukakwigisha ukuntu banywa gatabi ukuntu bakwega gacupa wewe vraiment wobaye umuntu akomeye ni wahura n'abantu bakubwira nkoko uzobishira ngo iki? Nzobishira nkuko Yesu yishuye Satani kumageragezo ya Satani yamugerageje bwa nyuma. Nzobabwira ngo mva ko Satani. Tukuri kose no musi mwijoro mwe muyerara kugendera ati genda nawe bibwira abandi. Yego. Sante sana. Tunguruje gato kwa papa wawe mushinga ntahe turumvise umwana wanyu afise impano idasanzwe mwebe mwakira gute buno buntu Imana yabagiriye mu muryango. Ajya bavuze ngo wambaye ikirezi ntamenya ko cera ariko ndizira urazi ko kino kirezi cera. Tarsis Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagara cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Sangwe kaze nshuti no mabakunzi biganije kuri Tarsis Hope Ministry TV tubaramutsa amahoro y'Imana kandi tubaye ikaze. Ariko kandi tubashimire ko mwese mu gukurikirana ibiganiro bica hano ni Prote turakingiwe. Sanzwe ndabategurira bino biganiro nkongera nkakibashikiriza ariko kandi kiganiro cuno munsi kiganiro special. Kiganiro special inyuma ya kamera dutereka y'umuvandimwe yitwa Wizo B. Muramumenyereye yaje inyuma ya marido akaduha amasanamu ameze bien. Prote turakingiwe nkabandi hano kuri mikro ya mbere ariko mu kiganiro cuno munsi sinza kuba ndije nyene nza kuba ndi kumwe n'abatumire abashitsi special atuza kuganira ku bigiye bitandukanye na cyane cyane bijanye n'inzira y'agakiza muri ivyo rabanga inzira y'umusaraba niyo izonshikana mu ijuru gusa sinzobona ibirimba vy'umugwani na husha ya nzira ya Yesu abandanya avuga ati nta yindi nzira iriho namba atari imwe y'umukiza. Ndabipreza kuza kuba abana mumererwa neza cyane muri kino kiganiro aho nza kuba ndi kumwe n'abatumire badasanzwe si bwa bwana si gagandi cyabuze wa mutipe ngamazi si gagandi. Nuko rero narabanyoteza canke n'abanyoteje kamfate kano kanya nakira bashitsi mfise no munsi ariko kandi mvuge bike mu byo ndabazi ko ibindi barazi bavyivugire. Hafi yanje ndi kumwe n'umusore mubona neza ko ari umusore atagase ari muri gwagwaruka gwitahuye muravye bava bibaza ngo ni umwana naho shwi. Uyu mwana rero cyangwa n'umusore wibaza ngo ni inde rero uyu n'umuntu adasanzwe. Twagize gutya tugorobeje hano tubona raje turavuga tutiwe VP amaze kutwidondora twumva n'umuntu adasanzwe turavuga ati ntuducika banzu zenge aho kugira ngo uganire abadukurikirana. Uyu rero n'umwana wa boss murumva rero ko umuntu ngeze nko mu kumwakira cyamaze nkagira n'akajwi gatuji simave mvuga ibintu ibato novuga nabi imbere y'umukire ko bagahetse. Nuko ariko kandi twibaniye neza kivandimwe n'umuhungu w'imfura namaze kuronka ayo makuru vuga ngo n'umuhungu wande n'umuhungu wa murumuna wa boss umuhungu wa murumuna wa Tarsis Manirakiza
usanzwe muzikari wasanzwe uhagarariye Tarasisi Hope Ministry Chomva Ministry ukacoma mu gufasha imfuvyi y'abapfakazi ndetse n'abatishoboye mwarabibonye tugendera abatandukanye cyane cyane hariya tugere tubwira abatwa tuti ebana namwe muri abantu nk'abandi dusangira iminsi mikuru ibintu bikagenda neza. Ubwo rero no musore turi kumwe mwamaze kumwumva mwamaze kumubona ariko reka ndamureke yivugire kugira ngo tumenye n'akazina kiwe cyubahiro cawe tukuramutsa amahoro y'Imana musore mwiza. Je nkaba nitwa Manirakiza Guillaume Richardo. Manirakiza Guillaume Richardo. Guillaume Richardo. Zina ridasanzwe ubundi bwo tace mu ya mbere ryo nakugora ariko kuko je yamaze ariko ndababeshe nize yo nshoboye semaka ngo twiga yanga. Gi Richardo tukuramutse kandi tukwakire mu nyubako za Tarasisi Hope Ministry TV muri kino kiganiro cacu. Murakoze. Ego. Nanezerewe naje kuba ndi ngaho. Wow. Cyambere ngama tubishimira Imana. Ego. Kuba niyumvire nkashika ngaha. Nkavuga ikiri ku mutima. Ego. Nabyumvire mu ijoro. Mvuga ati ndabyuka kwa mbere njayo. Wow. Bivanye n'ijambo ry'Imana bavuze kwa Mungu. Mvuga ati reka nshike n'abandi bose babimenye. Asante sana turaza kugaruka neza neza mu idonido rya kino kiganiro kwa ruko kwakira kandi tugushimira ko watwiyumviriye ko katugendera uyu munsi. Nuko si wenyene muri kino kiganiro kandi tuza kuba turi kumwe no mwubahwa akaba ari nawe asanzwe ari Papa Gi muhoramo mwumva kandi mwaramubonye kenshi numushitsi musangwa tukwakire nawe mutumire muhire. Murakoze cyane gutwakira. Ego. Nuko ariko kandi idondora bari kwaradukurikirana kombure barabamenyereye rimwe na rimwe mu biganiro vya hano bahora bababona ariko no musi muri abatumire bacu idondora bashobora kuba badukurikiranye uyu munsi. Ego nkuko tubona hano kuri muri studio yacu Tarasisi Hope Ministry TV. Ego. Mumenyereye kumbona mu matere kuko hano naherwa kera ariko uyu munsi nshimye kugendera hano. Ego murakoze kwizina nkuko mubisanzwe mumenyereye nitwa Bizimana Bienvenue. Ego. Besha bamenyereye kwizina rya Tony. Ego. Nkuko mwene data yisiguye. Iyo. Ndi petit frère wa Tarasisi Hope Manirakiza. Ego. Nkuko mwagiye mumva izina rya Gi nawe nyine akaba yitwa Manirakiza. Umva twese ni wa muryango. Ibintu biranezereye ubugira kandi ndubizari isano kandi na cyane ko hari kuntaya no mazina agiye apanze agiye acanye. Gi nkuko nabivuze no muhungu wawe canke no banabeshe. Wavuze ukuri wanje akaba imfura yanje. Katu banze dufate kano kanya nk'abakozi muri Tarasisi Hope Ministry TV tubakeze. Urakoze namwe. Nuko nabatuza kwa duteramanyiro muri kino kiyago cacu cuno munsi tuzahuganira ku bigiye bitandukanye turaza kuvugana ku bijanye n'ijambo ry'Imana turaza kuvugana n'ibijanye n'indirimbo ariko kandi turaza kuvugana n'ikijanye no kuvuka ubwa kabiri n'ijambo Nikodemo yaje arabaza Yesu kumugoroba yiherereye Yesu aravuga ati rega utemeye kuvuka ubwa kabiri ntuzoja mu ijuru. Nikodemo aragaruka aramubaza ati none bishoboka gute je nsubire mu nda ya mama mvuke kweri kandi nshaje. Niho Yesu yamusobanura avuga ati kuvuka ubwa kabiri no kubatizwa mu mazi menshi turaza kubigarukako muri kino kiganiro cacu. Nuko reka twinjire mu idonido rya kino kiganiro duhera ku mutumire wacu Gi. Uratubwiye ngo ari ibintu wiyumviriye mu ijoro uravuga uti uno musi ndaza kugendera hariya kuri Tarasisi Hope Ministry TV muri studio zaho kugira ngo tube turatera abiri tuganire. Ivyo bintu wiyumviriye bidusangitse ni ibintu nyabakiga wangu. Jewe icyo nashaka kumenyesha abariko barandaba n'abandi bose n'abariko baranyumviriza agenda babwire ngo ubwami bw'Imana ni buregereje ni mwihane kuko Imana izoza gutora abihanye.
ego amen niryo niyumviriye nashaka bose babimenye kuko ubwami bw'ijuru buregereje amina ego kandi Yesu yavuze ngo azoza nk'igisuma tukeko amatwiteguye ego iryo jambo warihishuriwe gutegi warihishuriwe gute mu marayika yarakuyeretse arari guhishurira canke bivanye nuko wagigishijwe nko kwabivuze naragishije ariko naje no mijo narabirose umenga nimo ndabivuga yego ndikangura sanga ndaryame mu gitanda yego mvuga nibaza ko nimo ndabwira abandi kumena ninje nyene narindyame mvuga ati ni Imana yashatse ngene ndabibwire n'abandi bose babimenye nkaho nkuko Imana yawe yankuye yego nari mfise ingeso mbi yankuye ahantu habi ariko kuva natenga kwiga igice izo nyigisho zambere nziza ego kwe nashaka warigishijwe ko abantu bakwihana ibyaha byabo kuko ubwami bw'Imana buri hafi ego no musi mwijoro mwe yerara kugendera ati genda nawe bibwira abandi ego sante sana tunguruje gato kwa papa wawe mushinga ntahe turumvise umwana wanyu afise impano idasanzwe mwebe mwakira gute buno buntu Imana yabagiriye mu muryango ajya bavuze ngo wambaye ikirezi ntamenya ko cera ariko ndizira urazi ko kino kirezi cera ego ndabishimiye na zindutse nza hano ego ariko sinari nzi neza yuko uyu muhungu wanje yashoboye kurota indoto nk'iyo kanatsinda namuzinduye kuri saro arimwesha nyigiza mbwira indoto yaraye yararota ariko arashoboye kutubwira hano turi kumwe hano yuko indoto yararota yariyo kandi ndakunze kubona ashoboye kurivugira hano imbere y'abadukurikirana hano kabisa urumva niba kwemwe dasanzwe hari indoto nyinshi turota ariko tuziganirira abantu tuzibwire nawo twaryamanye ariko bashimiye kuza kubivugira imbere y'abana bantu kwadukurikirana hano ahubwo novuga yuko Imana ihabwa icubahiro amina mu yandi majambo ni Imana yamuhaye message agomba gushikiriza uriko aradukurikirana abavyeyi benshi tora twumva bigara tuyadukora abadashobora gushigikira impano z'abana babo ariko wewe uri umwe mu bavyeyi bashobora gushigikira impano yabo muba mwari barutse iki kintu mwebwe mwacisanzemo gute kuko abandi bavyeyi bango ivyo bintu wadukanye n'ibikingo gomere nk'ababa porotingo nk'ababa kizwa ibintu nk'ivyo bo twebwe nkuko mumva n'izina ryanje yuko ndi Bizimana Bienvenue je mvuka mu muryango w'Ukristo ego umuvyeyi wacu ni umukristo ego bene wacu ni wa Kristo iyo ndetse twese kwa Kristo ariko urabona yuko enosi iyo kuze uravuga ati inzira bisemo ino ariko naraye nezerewe ko umwana wanje ariyo mfura yanje yisemwo agakiza kabisa iyo rero kuba nanye navuke bwakiza nkakurira mu muryango w'Ukristo numva yuko nawe ashaka kugendera mu kirenge nanje nagendeyemo wow yego Imana ishimwe cyane tugaruke kwa Gi iri jambo Imana imaze kuri guhishurira cyari cyambere canke warumaze kugira indoto nk'izo zo kubona Imana iri kiraguhishurira amabanga y'ivy'ijuru jewe ndamaze no kurota mvutse bwa kabiri ariko ndiyumvira kuvuga bwa kabiri bisobanura iki simenye ico bisobanura ariko kuvona tuye kwiga inyigisho zo kubatizwa na baje kumbwira mwarimu yuko kuvuga bwa kabiri ari kugera mu kirenge mu ca Yesu kubona gakiza kabisa vuga ngo naje namba ruko iyo ndoto ndamaze kwirota reka ro nkurikiza gakiza sinzosubira mu nzanyo shambi kuko byanditswe ngo are amageragezwa Yesu yagerageje na Shatani ni nkuko abisi
twese tugeragezwa nagira ndabwire kindi tuge kwihangana naho tugeragezwa tuge kwihangana kuko ubwami bw'ijuru buregereje byanditswe ngo ibizoberekana ibimerewe by'isi ngere biko biragenda marumvise ngo muragukoze ko ngo ibintu ngo bica bigenda yego sha biriya bintu biga bintu byose ariya mu bigo byo hanze ariko abamarambara menshi ariko Imana yavuze ngo mizokwerekwa n'ivyisi nibimenyetso bimwe mu byo Yesu yavuze bigaragaza kugaruka kwiwe yego yavuze ati muzokumva intambara muzokumva hazoba intambara mwumve n'impuha z'intambara atariko ntimuze muhagarika imitima yanyu yego gi wewe warabatijwe oya ahubwo ndi mu kubatizwa nzobatizwa dimanche itariki 26 yego wow tukukeze guhitamwo kugera ikirenge mu ca Yesu ko na Yesu nawe yarabatijwe yego dushingira intahe gato ni iki cyatumye wiyumvira kubatizwa ukiri umujene abandi bajene nkawe bamwe mwavuga ngo turiko turagisi ngo tugomba kubaho ubuzima bwo gutwika sinzi ko bakunda kubivuga ariko wowe ukavuga ngo je mpisemo gukurikira Kristo mu nzira y'umusaraba ndafise abagenzi nabo n'abasenzi bamwe baraja ngaha kuririmba yego nabona umenga ingeso bagendamo kera siko bagigenderamo ubu kuva aho batangura kubatizwa ndavuga ngo none ko abantu batagifise ingeso nk'izo bari basanzwe bafise ariko jewe ko nahinduka canza numva n'uwundi muntu wo mu miryango ngo yabatijwe mvuga ngo abantu bose no baraheze babatizo no je ko nabatizo reka na jewe ngene niga inyisho z'ubatizo ariko sindabyishiremo kubera abagenzi babe nari mfise ariko umunsi umwe mvuga ngo je kintu je kirandemereye naje shaka kwiga inyigisho z'umubatizo ariko papa umunsi nyene papa ambwira ngo ari umuntu w'umuryango yabatijwe naje nace ndavyumvamo ndambwira naje no sinogenda nkiga inyigisho nzibatizo naje ngabatizwa uyo munsi papa aranyemereye ndaryoherwa wow naraye munezero cyane mpamvu naje nace ngenda kwiga inyigisho z'imibatizo wow ubu rero vuba ugiye kubatizwa mu mazi menshi ego ya Imana iguhezagire cyane twimuke gato dusubira hajya hirya ku muvyeyi uno mwana mwakiriye gute icyumbiro ciza intambuko nziza umwana wanyu w'imfura afata intambuko nziza avuga ati nanje ndagomba gukurikira Kristo mbatizwe mu mazi menshi ngeri kirenge mu ca Yesu mwavyakiriye gute nk'umuvyeyi wiwe kuri twabyakiriye neza turanezerwa turavuga ati ibihe tumaze yego duhanura uyu muhungu wacu akaba yinamuye akavuga yuko yifuza ko yoja kurikirana inyigisho z'ubatizo turavuga ati Imana ihabwe icubahiro amina kandi n'uwo turacamushingira intahe tuvuga yuko nibitangaza byadushikiye kubona umwana yiyumviye icyumviro nk'icyo akaba ageze gasoza avuga yuko bari muzi n'isaha ko ku munsi wa Mungu nzobatizwa turavuga ati umunsi wa Mungu yuhe aravutubwira ati 2026 zo kwindwi umwaka nyene 2026 niho nzobatizwa turavuga ati Imana ihabwe icubahiro amina urumva yuko nawe nyene aravuga yuko iyo aho yavuye ntihamunezereza na gato abona abandi bagiye barahindagurika ariko we kuki nawe adahindagurika ariko arashoboye kuronka inyishu avuga yuko ndagiye kwakira nanje umwanya vuga kuzana niga inyigisho z'urubatizo nawe nyine twabyakiye neza n'ubu turamushimira Imana ihabwe icubahiro amen Imana ishimwe cyane ni icyumbiro ciza wanashimane n'iteka mu muryango kwishengero ndetse no mu gihugu kubona hari umwe mu bahisemwo kugera ikirenge mu ca Kristo Yesu abana bakiri bato nk'aba cyane cyane ugwaruka baratinya canke bakagira isoni kuvuga ivyo bagendeyemwo ariko yavuze ati je ndiyizi hari utugesogeso kumbure no banaragendeyemwo mbona ntituhimbaye Imana ariko mpisemo kubiheba byose niyegurire Kristo ikinaco mucakira gute ico kintu no kuri ndibuka naje ngiri muto yego sinashoboye kubatizwa ngana nk'ibigero arimo uyu muhungu wanje naratevye ntebera mu byinshi ariko
icantevyebeje kuhutura mu by'isi nahura n'ibibazo by'intambara murabizi imyaka yacu twagiye duhura n'ibibazo by'intambara ukama wiruka wikorera udutuku umutwe uharonka umwanya wo kuvuga ati ngiye kwiga igice uko nawe bivuga ariko nawe kuba akuriye mu mahoro aronka umwanya mwiza ariyumvira iciyumviriraho ashobora kubona naricumviye mu bihe nagiye ncamwo ngana gutyo bitakunze ariko ndabishimira Imana kubona je narayubuze ariko bikaba ndabiboneye ku Mungu wanje ariyo mfura yanje Imana ihabwe icyubahiro. Amen amen. Nuko twizere ko abaye akarorero mu bandi bana kumbure batari bwakira gakiza benshi bashobora kwakira n'agakiza kubwiwe. Yego. Na cyane cyane ko nawe yakiriye agakiza kubera ijwi ry'Imana ryamugendeye ariko kandi yabonye abandi bantu bamubereye akarorero bakakira Kristo nawe akavuga ati nta kuntu nogoma mu by'isi kandi hari n'abandi babitaye bakemera kumwakira. Yego. Sante sana. Tugaruke kwa Gi imbere yo gufata umwanzuro wo kubatizwa amazi menshi uba warigeze kuba uririmba nimba wararirimbye hari muri korale iyihe canke hoba hariho umugambi wo kwinjira mu gikorwa c'Imana cyo kuririmba nimba utari bwinjiremo? Ego nari ndagifise narimba muri korale ayo ajya kuri Pentecote narimba ajya mu bana kuri Sunday school Sunday school naririmba muri korale ya kabiri ariko aracigiye nagenda kuba twimutse ahantu atari hafi ariko kuva uwo munsi niyumvisemo kubatizwa kugera mu kirega cha Yesu uwo munsi aciambera hafi ariko ko nari namaze iminsi nagenda imazi giye kinini kuba twari twimutse byansaba yuko mbona ko binsaba ko manze mbatizwe ndoshe mbona yo kuja mu korale z'abakuze zenda yimbaza Imana kabisa. Cyumbiro ciza cyane kare wabona umenga ni kure ariko icyumbiro cyo kwakira Kristo kimaze kuba ikikomeye muri wewe Imana irakwereka ahubwo ko ariho hafi uburahi uraza ugashika atangorane nimwe. Ego. Sante sana. Nimba tutakugoye wo twibutsa kamwe mu turirimbo mwaririmba muri ico gihe muri Sunday school nimba araga chorus canke ari nk'akaririmbo uvuga uti ndakibuka ari n'abana twakaririmba nakumbure uza kucugira kubaramutsa. Ego. Ewe manorera na Dawidi yarabivuze Daniel yarabishima uyu munsi ni jewe nawe ewe manorera ewe manorera ewe manorera ewe manorera ewe manorera na Dawidi yarabivuze Daniel arabishima uyu munsi ni jewe nawe ewe manorera. Gasubiramo kararyoshe gasubiramo karandyoheye kabisa gasubiramo kararyoshe. Mbwira abantu babiri ugatuye muba mwahora mukaririmbana muri Sunday school cyo gihe. Ari witwa Dive ari nitwa Kenny. Ego abo twari dusanzwe turirimbana bari basanzwe babantu wajya mwiraho twari tuba kwa bibi bari basanzwe bahaba mushiki we ari yitwa Sierra bose barumvise intasho zawe ndizera ko bazakiriye. Wavuze ngo hari nabo horo ubona baza kuririmba hano bikatuma nawe wumva wo kwakira gakiza bo bari bande nabo baramutse ndizera ko bari kwaradukurikirana. Ari yitwa Sofoni ari umushikanje yitwa Faida nabo bose ndabazi ari nabandi bagirene batine bose ndabazi basengera ajya kuri Pentecote ndabazi. Asante sana. Nasho nabo tirabashikiriye ramutse umwigisha wawe yakwigisha muri Sunday school. Akazina yari yitwa Mwarimu Tofi ndamuramukije nkamushimira ko yambaye hafi mu nyigisho abanyigishije neza nkaba nabitahuye ibyo natahura nawo narabitahuye ndayimushimiye aho ari hose abyumve. Amen. Asante sana. Ndakubaze gato waba warize isengesho rya
Yesu yigisha abantu gusenga yo musenga muvuge mutya muti data wa twese wo mu ijuru izina ryawe ryubahwe je mu gice naragize wowe waragize nawe yego ariko mu gusenga baratwigishije yuko ariyo ibintu bitatu bisaba kubisenga cyambere ni gushima cyakabiri cyakabiri ugasaba cyagatatu ukizera. Wow. Gushima gusaba no kwizera inkingi zitatu zituma ivyo usavye Imana ibikora vyihuse. Yego Asante sana ngaho dusubiremo ka karirimbo ewe manurera na Dawidi yarabivuze Daniel arabishima uyu munsi ni jewe nawe ewe manurera na Dawidi yarabivuze Daniel arabishima uyu munsi ni jewe nawe ewe manurera. Asante sana Imana irera na Dawidi yarabivuze nuko eka natwe tubivuge ko Imana yera kandi nta yindi ihwanye nayo atari Imana data wa twese wo mu ijuru Yesu Kristo ndetse na muhemu yera ukiri kuriyumvira kandi karirimbo za kudusangiza twimuke gatutu teratwerekeza hariya ku muvyeyi wawe umaze kubona no mwana afise impano nkizi twumbize si impano zo kurota inzozi gusa twumbize ko afise n'ingabire yo guhimbaza Imana ivyo navyo mwebwe nk'abamukurikiranira hafi iyo byo byatanguye ryari mwatongeye kubona ryari kino talent asanzwe ayifise. Ego jewe nibuka aragaruka muri kino gihugu ababanyi barakunda kunganiriza akambwira mbe urazi uko Mungu wawe dusengera tukumva yuko dukize tugwaye. Wow. Ndavuga ati Mungu bwingo yego tie ni byiza. Rero maze gushika mu gihugu niho nashoboye kuba mbona education yiwe ndabona bimwe barabambwira ngenda ndabyihweza nyuma ndavuga yuko reka ndabe herezo yiwe yuko yo kwimvira iby'Imana. Muri cyo gihe nkuko yabivuze ndamubwiye ati ntuza gusenga yavuga ati mu Kinama ni kure. Nkamubwiye ati genda mu Itenga. Ego kamenga ndamurungitse mu Itenga dashaka mu nyuma aragenda mu Itenga umubanyi ashaka kuzamutwara mu rusengero wiwe iyasengera. Ego akaza ambwira ati jembe gusengera aho uyu mubanyi wacu asenga. Ndamubwira ati none iyo usengera ubona yuko ariyo nanje usenga. Aravuga ati pa hariya ni kure mugabo ico gihe ndabona yuko ari kaka kukabana gatuma ashaka kujana nabo. Ariko yarivuze yuko maze kuba mbona ivyo mbona mu bandi bagiye barahindagurika nkabona nanje niryo ndota nawe bibona yuko ari bigeragezo niko nageragezwa ndabibone mu ndoto kugira nigarure. Yavuze ati ibigeragezo twarageragezwa mu watu zo tugerageza ko turabana hano ku isi ko na Yesu arageragejwe ariko kuboje nashiye mfate umwanzuro gufata nakira kiza nuko nagiye mbona abahindutse narinzi nanje nkavuga yuko ko yagiye ahindagurika mu nzira nkiyo nuko namubona ariko ntiyabimbwira ariko ejo bunini yambwiye ati pa burya natangwe igikwa c'Imana. Ego pa ndagusabe ti igiki ushaka kunsaba. Ego ndazi neza yuko unyambika ariko ndashaka izindi mpuzu z'amashati kugira ngo nze ndagenda ku rusengero sa neza nambaye neza ndirimbe mu bandi. Ariko arambwiye ko ashaka ko yoza naririmba ariko ntiyambwiye neza ariko mboneye kugira ngo abimbwire neza n'abariko barikurikirana bamwumve hama tuzoshishikaye tubona bimwe atubwira abigaragaza ku mugaragaro. ngira uzoca uza natwe ngaha mu baririmbyi nawe wambaza Imana.
jewe akanya n'akanya noza ndindiriye namara kwakira agakiza k'Imana kabisa Imana nkavuka bushasha ataco nipfa n'Imana atajugagiza icaha naje nza guhimbaza Imana amen yego karibu kandi asante sana umwana yarafashe ingingo ntabanduka gi turagukeje murakoze asante sana iki ni cimbiro kigirwa n'ugwaruka ruke mu gihe rundi gwaruka usanga ruri kwimwisi hi bavuga ati twe tugomba kwityohera tubanze tugisi ariko inyuma yo kugisi nayo ikabajya gira ico hanuye urundi gwaruka kumbure rucumvira yuko ivyisi arivyo rukwiye kwihutira cane mu gihe we wamaze kubasezera ubwo ati bye bye kuko ivy'ijuru nivyo mbona ko nkwiye kwirukira gusomba ivyisi cyo nababwira yuko nimuze dusenge dukurikira Imana kubera mwijuru ariyo ivyiza bidasanzwe mwijuru ariyo igihugu kidashira ari ivyiza mwoza mukarekana ivyisi birahera haragera igihe bigahera nkuko haragiye igihe ufise amafaranga ugakena nuko rero ndababwira mwijuru nagukena inzu ni y'ubuntu uzobayo ku buntu ico bigusaba gusa ni kwitwara neza ukiri mwisi atakintu upfa n'Imana atajugigwagiriza icaha ego abamyumva bose Imana ibahezagira amen amen imbere yuko dusotera kino kiganiro cacu umaze kubatizwa ushobora guhura n'abantu baguca intege bakakubwira ati bijya bintu bagiye mukiri umwana we biva mukaza tukakwigisha ukuntu banywa gatabi ukuntu bakwega gacupa wewe vraiment wobaye umuntu akomeye ni wahura n'abantu bakubwira nkoko uzobishira ngo iki nzobishira nk'uko Yesu yishuye Satani kumageragezo ya Satani yamugerageje bwa nyuma nzobabwira ngo mva ko Satani tukuri kose yego mva ko Satani yego akash warafashe ingingo vraiment umwarimu yakwegeye je ndamugiriye uko waratahuye nuko mu buhinga bw'ivyuma hari yabanyereka ko mwanya wari wa kino kiganiro usa n'uriko urarangira tugushimire ko watugendeye ndizira ni wava mu mazi ukiva mu mazi nyene uzotutera iryo teka wongera utugendere kugira ngo maramaze Satani n'abakozi biwe kuko barahari babone ngo vyarabaye ubugi yaravuze bwa kabiri n'umwana mushasha n'umwana w'Imana ndizira kuzogaruka kugira ngo ganirire abasoza badukurikirana ego Imana ivuga ngo nimwizere nkuko yabizeye akabasiga mwisi nkuko namwe mwamize ngo azogaruka kubajana nanjewe ndabizeza umunsi nzovuka kabiri nzocanza ndababwire n'abandi batavyizeye bavyizere bambone nkuko bambona no munsi suko bazobona bazoba nahindutse kabisa nezerewe cyane kuko najigizo bazirinyagiriza icaha na kimwe asante sana nuko wakoze kwitaba wakoze kutugendera sinoba ngo witavye akamo kacu ko nitwagutumiye ahubwo n'Imana yakurungitse kugira ngo utange message kwa dukurikirana wakoze cyane nama murakoze kuba mwambaye hafi mukama ikibanza nkabwira n'abandi bari mu ngeso mbi ariho n'abanyumvise mwumva umunezero bose Imana ibahezagira amen amen nuko murakoze cyane reka mugusozera kino kiganiro kandi umuvyeyi wa runo gwaruka akaba ari n'umuvukanyi wa nyenishira hamwe kuba mwaduteye iteka namwe mugaherekeza kino kibondo canyu kugira ngo asangize abadukurikirana bino vyiza Tony bienvenue namwe tubashimire cyane murakoze cyane nizere niyagaruka ko namwe tuzoba turi kumwe kugira ngo namwe mudushingire intaye ko vyabaye ku mugaragaro ego tuzogaruka hamwe ego gira akajambo nawe hanuye abandi bavyeyi babona talent abana bafise aho kuzishigikira bakazicinyiza ego no gira ko mbwira ababyeyi nkanje ko boba hafi y'abana boba hafi mu biyago boba hafi mu mpanuro ego urabona yuko abana nk'aba baragoye ariko iwaye hafi n'umwana ukamuganiriza ijambo ry'Imana ukamwereka abagenzi beza naba bameze gutya ukabereka abagenzi babi naba bameze gutya nabo nyene
bagaruka bavuga yuko twarahawe impanuro y'ababyeyi rero nokebura abantu babyeyi ko dukurikirana yego na bino bibondo ko dukurikirana kuri no channel yacu ya Tarsis Hope Ministry TV ko bohinduka nkuko Manyakiza Guy Orly Sherdo yabivuze ati ndabwira bari kwankurikirana yego haba abo dusangiye bino bigiro byanje ndabwira ababyeyi ko boshishikara babwira abana ko bo kurikirana nyigisho nuko nazikurikiranye nkaje rero nk'umubyeyi no hanura abantu bana ko bo fata inzira gakiza kugira ngo babone ubwami bw'ijuru yego murakoze namwe nuko niyo mpanuro duce dusozera ko ikiganiro cyacu cyo kuri uno munsi Protector King na kibateguriye nkaba andabike banuye ariko mu buhinga bw'amasanamu turi kumwe na Wizobi twese hamwe nabo twe duteramanye tubarangize tubashimira ko mwadukurikiranye tuze dusure duhure mu bindi biganiro byacu ko biracabandanya aho muhereye hose reka dutareke ibiganza tubike banure tubabwira tuti bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.